mugira mwumvirize ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese bakunze bisamiriza mu byo wacu Bikira Maria. Nkuko Furera ahejeje kubibabwira n'umwanya w'ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Tukaba turi kumwe rero n'umutumire agomba atushikirize ikiganiro kijanye n'ubutumwa bw'imikangara y'Imana bumaze imyaka itari mike ngaha mu gihugu cacu, ndetse bukaba abari muri ubwo butumwa bakaba bagiye guhimbaza yubile y'imyaka 50. Byose idonido yavyo ni muri kino kiganiro. Mu nkundire mbanze mpikaze uno mutumire ni Patiri Juvenal Nzohabonayo, umunyamabanga w'igikorwa ca papa c'imikangara y'Imana ngaha mu Burundi, akaba n'umwigisha murezi mu seminare nkuru y'Ibujumbura, akaba kandi n'umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa byo kumesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese nkuru ya Gitega. Patiri mwiriwe neza. Ndogaye mwiriwe neza Yosefu. Nakoze kumikaze. Murakoze. Turabaha ikaze, tubasabe namwe muramutse abariko baratwumviriza. Ego ndaramukije abakunzi bose ba Radio Maria Burundi, radio muvyeyi wacu Bikira Maria. Ego nko muvyumvise nkabanje ngaha kugira ngo twandanye tuganira ibijanye n'ibikorwa vya papa mu Burundi, ariko kandi tukaba turiko turitegurira guhimbaza iyo myaka 50 imikangara y'Imana aha mu Burundi wacu itanguye, na cyane cyane ubutumwa bwayo butanguye. Murakoze cyane, turabaha ikaze. Reka kandi nongere mpikaze abaduteza amatwi. Hari habo bari mu madiocese atandukanye, mu maparoisse atandukanye ngaha mu gihugu cacu, hari habari mu bihugu bibanye, hari n'abari mu bihugu vya kure badukurikira ku buhingangarukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu Radio Maria akaburungu BI. Nabo nyene turabahaye ikaze. Kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Joseph Nizigimana, mu buhinga bw'ivyuma Frere Atanazi na Kintije niwe adufasha duce twinjira mu idonido ry'ikiganiro tudatevye. Patiri, muratubwiye yuko ubutumwa bw'imikangara y'Imana bumaze imyaka itari mike muriko mwitegurira go himbaza yubile y'imyaka 50 ubwo butumwa bushitse ngaha iwacu mu Burundi. Mbega bwaje ryari, bwagiye buraza gute kugira ngo dushike kuri iyo yubile? Ego Joseph urakoze. Nkundira imbere yuko nshika kuri iyo tariki mbanze menyesha na cyane uwo mugwi abawugiza bari bo, naco gituma twaje ngaho uyu munsi kugira ngo tuyage bijanye n'ubutumwa bw'iyo mikangara y'Imana. Ubwo butumwa na bwose ubundi no kumenyesha inkuru nziza biciye ku rwego rw'imikangara y'Imana abana bakiri bato batararenza imyaka 15. Ubwo butumwa nk'ubundi butumwa bwose bwo kumenyesha inkuru nziza bwagiye buraherekanwa buciye ku batumwa ba mbere gushika bushinge imizi nahi iwacu, niko n'ubutumwa bw'imikangara bwadushikiriye. Tukaba rero twashimye kwitegurira gukenguruka no guhimbaza iyo ngabirano muri Eklezia yacu y'u Burundi, kuko imyaka 50 igiye kuzura, igiye kurumana ubwo butumwa burangurwa kandi bigashimwa. Twibukanye rero ko hari mu mwaka w'igihumbi 1975 aho nyene cubahiro Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga, umwungere wa mbere wa diocese ya Bujumbura akaba n'umwepiskopi wa mbere w'umurundi, amaze kunyurwa n'ivyiza abo bana bamenyesha inkuru nziza bo mu Faransa, aho yari yagiye kurahura nuvuga nti ubwenge uko ubwenge burahugwa n'ubutumwa burarahugwa, baranguye ivyiza vyinshi muri ubwo buraya. Yaciye rero agira umugambi wo gutanguza ubwo butumwa muri diocese yiwe ngahe Bujumbura. Nyene icubahiro rero Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga yatanguje rero ubwo butumwa icese kwigenekerezo rya 6/0 umwaka w'igihumbi 1975 hari ku munsi mukuru wa Epifania. Agacanwa kari kadometswe kandi ntikigeze kazima. Mu myaka yakurikiye niho ubwo butumwa bwaciye bukwira mu madiocese yose agize Eklezia y'u Burundi. Uyu munsi burakwiragiye mu maparuwase yose y'Eklezia y'u Burundi, aho abana bitangira ico gikorwa ceranda cyo kumenyesha inkuru nziza
ku rugero rwabo nyene mu mvugo no mu ngiro bigahimbara umukama kandi abana bantaho nikora abana bagowe bakahatorera koyoko ukwemera n'urukundo bigasagarara mu bantu. None rero kwigenekerezo rya 6/0 umwaka w'ibihumbi 2025 ubwo butumwa bw'abo bana buzoba ruburumije imyaka 50 kuva butanguye aho iwacu muri Eklezia y'u Burundi. Kubera ari yubiri hambaye birabereye ko two kwitegura neza tukayihimbaza mu kanyamuneza n'urweze kukukenguruka iyo ngabire twagabiwe n'umukama iciye ku bungere bacu bakiriye bakongera bagashigikira ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana muri Eklezia yacu. Mu ntumbero rero yo kwitegurira uwo munsi w'imboneka rimwe twashimye kuwitegurira imyaka 5 yose. Muri iyo myaka 5 hari ibikorwa bizorangurwa ku mwaka kugira tuze dushikire kuri iryo sango imikangara y'Imana indemesha zabo abaremesha ubwo butumwa ku rwego rwa diocese na Eklezia yose y'u Burundi tutibagiye mbere n'abakristo bose eka twese abemera tuzobe twateye intambwe mu gukunda no gukundisha gikorwa c'ubutumwa bwa Eklezia kirangurwa n'imikangara y'Imana. None ivyo bikorwa kumbure bizorangurwa ni nk'ibi. Igikorwa ca mbere caramaze imbere gutangura cabaye ico kugira inama itegura ihimbazwa ry'iyo yubire ikaba yabereye Igitega Isonga mu seminari nkuru igenekerezo rya 2 na 3 Munyonyo mu mwaka uheze 2020. Muri iyo nama hashinzwe ingene ibintu bizogenda birakorwa n'ivyivugo eka mbere n'ijambo ry'Imana ngenderwako bizoranga umwaka umwe wose. Ivyo vyivugo bizokwisunga ariko icivugo ngenderwako kivuga kiti umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo mu Burundi no kwisi yose. Murakoze cyane. Tukiri ngaho nyene ico civugo ngenderwako ngo umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo mu Burundi no kwisi yose. Mudufashe kugitegera neza igituma mwagihisemo kugira ngo muri imyaka 5 tuzogume tucibuka. Ego cyane birumvikana kuko twavuze ko turi muri iyo ntumbero y'ukuni na hazimana dukenguruka ubwo butumwa burangurwa nabo bana. Abo bana barangura ubwo butumwa bisunga ibatisimu baronse. Uwabatijwe wese, umuntu wese yabaye uwa Kristo kaba ingingo ya Kristo mu y'umubiri wa Kristo yo Eklezia, novuga nti ategerezwa ku mutumwa wa Yezu Kristo akamumenyesha akamushingira intahe ahabaye mbere gushika ku isi yose. Abo bana rero naho bakiri bato tugomba bakurane uwo mutima wo kumenyesha koko inkuru nziza no gushinga intahe Yezu Kristo baheriye aho babaye mbere no gushika ku isi yose. Murakoze kumbure muraza kutubwira ivyivugo ku mwaka matubwiye ku mwaka wose ufise icivugo cawo ariko mukurindira mutubwira ikigo kigiga kabiri gitegekanijwe. Ego cyane nkuko nawe wivuze handi hato turagaruka ku civugo kimwe cyose ariko reka nkundira ndababwira igikorwa ca kabiri cabaye kandi camaze kuranguka. Yabaye ca kabiri cabaye ico gushikiriza ijambo ryerekeye gutumirira abegwa n'ubwo butumwa bose kwinjira muri iyo nteguro, kwinjira muri uyo mwiteguro. Iryo jambo naryo rikaba ryashikirijwe n'umukuru w'umurwi mpanuzwa jambo w'inama y'abepiskopi katolika y'u Burundi nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, akaba musenyeri wa diocese ya Ngozi ya Muyinga, akaba kandi n'umwepiskopi mukuru washinzwe inama y'abepiskopi katolika y'u Burundi. Hari ku munsi mukuru wa Epifania uyu mwaka nyene turimwo. Umutwe waryo wari uyu ati nitwitegurire yubire y'imyaka 50
ubutumwa bw'imikangara y'Imana bumaze bushitse mu Burundi. Igikorwa ca gatatu. Igikorwa ca gatatu kijanye n'uwo mwiteguro harabaye amapfungo kubagize ibiro bikuru ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa mu Burundi, kubarongoye ibikorwa vya Papa ku rwego rw'igihugu hamwe no kubayobozi b'ibikorwa vya Papa mu madiocese yose n'ababunganira muri ubwo butumwa. Ayo mapfungo yarabaye abera imuyaga hari kugenekerezo kuva kugenekerezo rya 31 gushika kugenekerezo rya 6 ruhuhuma hari ya muri diocese ya Ruyigi muri paruwase ya Muyaga. Murakoze. Haba hari ibindi bikorwa bikuru mwoba mwaratunganije mutegura kuzorangura? Ego cyane, ibindi bikorwa bikuru twatekanije kuzorangura bizotuma mbere abo bana b'imikangara y'Imana n'indemesha zabo bitegurira ku mutima no ku mubiri iyo yubire nibi. Bwa mbere hari gutunganya inyigisho zerekeye ukumenyesha inkuru nziza. Nanone nabivuze ukumenyesha inkuru nziza niryo hangiro novuga nti ni naco kidutuma tuhimbaza iyo yubire, kuko tuvuga tuti abana barategereye ko kumenyesha inkuru nziza atanu kurinda kuvuga amajambo menshi ari natwa dukorwa duto nyine barangura aho babaye no bandi bana nkabo. Igikorwa rero kirakomeye kuko kizoshimikira cyane kugukundisha abana Bibiliya, gukundisha abana ijambo ry'Imana. Tugiye mbere mu maguru masha gutegura agatabo bita ubwuzure bw'abana kugira abana bamenyere gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana. Igikorwa ca kabiri hari kumenyereza abana b'imikangara y'Imana umutima wo gufashanya. Igikorwa ca mbere ubwa mbere azoba bitanguye basanzwe babikora, mugabo tugomba bakomeza uwo mutima wo gufashanya hagati yabo, hagati y'abana ega n'abakuze bafasha nyene. Ukigira gatatu hari gutunganya ibikorwa vy'utugenegene vyofasha imikangara y'Imana kwitegurira yubire. Abana bakumva ko bari muri uwo mutima, ico novuga mu Gifaransa bari muri iyo ambiance y'ukwitegurira uwo munsi mukuru uhambaye wagakura wabagenewe kandi ari uwabo, ukaba mbere n'uw'Eklezia yose nzima y'u Burundi. Ubwa kane ari gutsimbataza ubuzima rukristo mu bana b'imikangara, y'Imana hamwe no gutegura yubire nyezina. Kini gikorwa ni gutunganya inyigisho zerekeye kumenyesha inkuru nziza hamwe n'izo kwinagura ku ndemesha z'imikangara y'Imana mu ntumbero yo kwitegurira iyo yubire. Muri iki gikorwa tuzoshimikira cyane ku myiherero, mapfungo, tutibagiye ingendo nyeranda zizotuma indemesha zikarihirizwa ubumenyi. Izo nyigisho zizotunganywa ku rwego rw'amadiocese ariko zishigikiwe n'ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa ku rwego rw'igihugu. Turipfuza kandi gushinga umurwi w'imiryango imenyesha inkuru nziza kugira ngo indemesha zubatse zironke umurwi wazo ziranguriramwo ubutumwa. Muri iyi myaka rero 5 namaze kuvuga iciyumviro nyamukuru ko ari uko umwana wese yabatijwe yotegera ko ari umutumwa wa Yezu Kristo mu Burundi no kw'isi yose, ariko umwaka wose uzoba ufise icivugo kigenda kirisunga ica civugo nyamukuru gushika dushike ku munsi wa yubire. Murakoze. Frere Atanazi nakinija ya mu buhinga bw'ivyuma adushiremo akaririmbo tumira mate duje tubandanya mudushikirize ivyo vyivugo.
cyane musenyeri Karoli Dokongino Johnson mu butumwa bwiza cyane bw'abana bamenyesha abandi bana inkuru nziza umaze imyaka 575 utanguye tutibagiye musenyeri Mikayeli Nuyaga yatanguje ubwo butumwa mu Burundi bwacu imikangara yose turanezerejwe n'ubwo butumwa tuje mu makanda y'abamisionari ba mbere kukumenyesha hose. iyo ni mikangara y'Imana yo hariya muri Paroisse Musongati ni muri diocese ya Rutana bati duce mu makanda y'abamissionari ba mbere mu kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Turabakenguruke cyane kuri ako karirimbo. Reka tubandanye n'ikiganiro mwavyumvise turi kumwe na Patiri Juvenal Nzohabonayo umunyamabanga w'igikorwa ca Papa c'imikangara y'Imana ngaha mu Burundi ariko aratubwira ibijanye n'integuro no kwitegurira yubile y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana buri mu gukwiza bushitse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwebwe mwese muriko muradukurikira murashobora gusangira ikiganiro n'ikiyago natwe mu kwakura canke mu kwandika ubutumwa mushobora kwakura ku 22 28 ubusa gatandatu 50 canke 72 42 47 97 canke 68 38 ubusa gatandatu 39 hariho ni nimero mushobora kwandika ko ubutumwa gusa mwandika ubutumwa busanzwe cyangwa mukandika kuri WhatsApp ku nimero 76 amajana 532 amajana 76 mukurindira ko muri intererano canke ibibazo vyanyu. Reka Patiri Juvenal abandanya dushikiriza ikivugo cyo kumwaka ku mwaka ko yatubwiye yuko haruhande y'ikivugo ngenderwa ko c'imyaka 5 hariho n'ikivugo ku mwaka Patiri Juvenal mudushikiriza ibyo byivugo. Egome ku mwaka haratekanijwe ikivugo nk'umwaka wa 2020 shira 2021 twifuje ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo imuhiri wabo. Ico civugo nico ngenderwako novuga nkiza kiri ko kirarangurwa. Umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo imuhiri wabo. Twaratekanije ijambo ry'Imana nyura mutima imikangara y'Imana izokwisunga naryo sirindi niri ntuvuge uti ndacyari muto kuko uzogenda kubonzo gutuma ko bose. Ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigabane ca mbere akarongo kindwi. Umwana wese yabatijwe abe umutumwa wa Yezu Kristo imuhiri wabo. Mu mwaka uzokurikira umwaka uza umwaka wa 2021 ushira 2022 icivugo niki umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo mu mubano rukristo asanzwe abamwo. Naho nyene hari ijambo ry'Imana nyura mutima rizokwisungwa naryo sirindi niri mudahindutse ngo mumere nk'utwana ntimuzokwigera mwinjira mu bwami bw'ijuru. Iryo jambo turarizi mu nkuru nziza aho Yezu Kristo wenyene arishikiriza abwira abantu ko batumiriwe kuba nk'abo bana batoyi. Ego cyane turavye ibikorwa ayo mikangara irangura natuma eklezia igira akanyamuneza kugira iyo yubire. Turabona yuko abana batwigisha, abana bigisha, abandi bakuze barigisha, novuga nti abantu bose kuba nk'umwana kugira ngo dushobore gutorana ubwami bw'ijuru. Umwaka ugira gatatu 2022 ushira 2023 twashinze icyumviro civugo iki gikurikira: umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo kwishure abana aho barangurira novuga ntubutumwa
bwabo bw'ukwiga no gutegura kazoza kabo. Naho nyene twaragize ijambo ry'Imana ku ry'inkora mutima rizomurikira imikangara y'Imana mu gusasira ico civugo, tukarisanga kwa Matayo mweranda. Naryo sirindi ryarindi Yezu avuga ati narashonje murangaburira. Kumbure kugira turitegere twomenya ko abo bana bategezwa kurangura ubwo butumwa harya kwishure mu gufashanya hagati yabo n'abana bato babana bashonje, babana kumbure bantaho nikora, babana babakene, akaheza umwana w'imukangara kumva yuko iri jambo ryo muranga rya Yezu Kristo tinarashonje murangaburira. Umwaka ugira kane, mwaka 2023 shira 2024, icivugo ni iki gikurikira: umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo kuri paruwasi asengerako. Egome tuva mu paruwasi, abana bavukira mu mihana bakavukira mu mwana w'u Kristo, bakaba babaye abana ba paruwasi. None umwana amaze kuja mu mikangara aba amaze kumenya paruwasi carico, nabo umutumwa rero w'Imana, nabo umutumwa wa Yezu Kristo aho kwisengero naho nyine mu paruwasi. Ijambo rero ry'Imana nyobozi rizobayobora tuisanga mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 19 akarongo ka 14 rivuga riti: rekutwana ntaco mutuza kuzi wanje, kuko bwami bw'ijuru ari utwameze ari ubwo bameze nkatwo. Umwaka rero wa gatanu ari nawo mwaka tuzohimbarizamwo ya yubire. Icivugo twatoye kigaruka kuri kimwe nyamukuru: umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo kw'isi yose. Aratumiriwe kugurura umutima, akabona inyuma yahabaye naho yavukiye, akabona ko ategerezwa gusohoka akamenyesha Yezu Kristo no mu mahanga no mu makungu. Ijambo rero ry'Imana rizoheza rikayobora iyo mikangara turisanga kwa Yeremiya kigabane ca mbere akarongo ka 5, aho iryo jambo ry'Imana ritubwira iti: imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka narakwitoreye, ndakugena ngo ube umuhanuzi w'amakungu. Mu gusozera novuga nti iki kigabane twagomba kumenyesha ubwa mbere ko ico twiteze ku mikangara y'Imana aho ikoraniye hose muri iyi myaka 5 iri imbere, koba ukurondera abagenzi ba Yezu. Umwana akarondera umugenzi azanira Yezu. Umwana wese ari umikangara y'Imana akagerageza ko iyi myaka 5 itohera n'imiburiburi ataronse umwana yinjiza mu mikangara y'Imana, kugira ngo bafatanye urugendo rwo kumenyesha inkuru nziza no gushingira intahe Yezu Kristo. Ikindi ca kabiri twiteze ku mikangara y'Imana muri iyi myaka 5 nuko imikangara y'Imana isabwe gusenga kurusha uko bahora, bakavuga agashapure kube n'umurongo w'ishapure nibo bari muto turavye ko bangana, bagasabira abandi bana bagowe bari kw'isi yose kugisabisho kitagira imbibe. Ubwa gatatu turatumirira imikangara gukunda ibikorwa gusumba uko bahora. Aha twifuza ko umukangara w'Imana wese yokwitaho cyane cyane ibikorwa vyo muhira, agakunda kwiga kw'ishuri kugira ngo ategure kazoza kiwe. Naho twokwibaza ko tukiri kure y'isango y'uwo mwaka w'isabukuru ya yubire, twagomba kuba turamenyesheje isango ya yubire nyezina ku rwego rwa Eklezia yose y'u Burundi. Hatekanijwe
ko yugururwa rya yubire rizoba kwigenekerezo ry'indwi 0 umwaka w'ibihumbi 2024. Twifuza ko hoba ari ku munsi mukuru wa Epifaniya, maze ibirori bikazobera i Bujumbura ku musozi wa Siyoni Gikungu. Nanone ahi Bujumbura niho ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana bwatanguriye. Ihimbazwa rya yubire nyezina rizoca riba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 4 umwaka w'ibihumbi 2025, buca duhimbaza umunsi mukuru wa Epifaniya. Ibirori bizobera ku kirimba ca Bikira Mariya cyo kumushasha Igitega. Sinoheza rero ko haraho babangi babaza bati mbega none muri iyi minsi umwaka ibikorwa biriko birarangurwa cyangwa bigiye kurangurwa muri uyu mwaka. Umunywanyi ku murongo. Alo Oui. Mwiriwe neza. Namahoro. Muri bande mutwakuye muri hehe? Jeni twaye Berine kuri Paruwasi Uganda ari kuyende mu Gihosha. Ego muterere canke mubaze ikibazo canyu? Nagomba mbaze. Ego. None iyo umwana amaze kurenza nk'imyaka 15 akora ubwo kangara. Ego. Kumbura agatelefone karamugoye ngira aragaruka aheze abandanye ikibazo ciwe kuko nticari bwahere ntitwari bwamenye ico ashaka kubaza mu bandanye n'ijambo mwariko muradushikiriza. Egome naringeze ku kigabane kidufasha gutegera ibikorwa bigiye kurangurwa vuba na vuba muri uyu mwaka. Ari naho narimvuze nti sinorangiza igice ca mbere ntashikirije ibikorwa bitekanijwe muri uyu mwaka wa mbere w'umwiteguro. Twamaze kuvuga ivyamaze kurangurwa. Twagoma duce ku mayange integuro ibikorwa biriko bitegurirwa canke integuro y'ibikorwa bizorangurwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira ibihumbi 2021. Twamaze kwinjira mu 2021 kuvuga ko hari ibikorwa vyatezwa kwa bimaze kurangurwa, ibitararangurwa bigiye kurangurwa mu misi ikurikira gushika umwaka uzuhere twashoboye kurangura ivyo twashinze vyorangurwa muri uyu mwaka. Ego murakoze cyane kumbura imbere ko mudushikiriza ivyo bikorwa hari uwanditse abaza ikibazo amahoro ya Kristo ndi Berize mu Nyakabiga nagira mbaze muvuze ngo umwana n'umutumwa wa Yezu mwishure bisigura iki dutahuza murakoze. Mwari mwagerageje kukisigura ariko ngira ngo musubiriramwo ico bishaka kuvuga. Egome turashimiye Berize waje ikibazo. Egome twavuze ko ubwa mbere ho cibwa nyamukura wuko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo ahabaye no kwisi yose. Umwana rero ari kwishure ahabaye muri ico gihe ari kwishure naho kwishure nyene. Kandi ugomba gushingira ntahe Yezu Kristo uhamagaye gushingira ntahe Yezu Kristo nta mushingira ntahe gusa mwisengero canke sindabizi ku masikirisari n'ahandi nahabaye muri ivyo bikorwa vyayiwe vya misi yose. Umwana rero igikorwa cyo kwiga ahabaye mwishure harya ari kwishure ategerezwa gushingira intahe atumiriwe gushingira intahe Yezu Kristo mu kwigenza nyene nk'umwana w'Imana no mu kumenyesha nyene ya nkuru nziza afatiye ku rugero rwiwe kumbere nuko tutagize tuti twashitse aha ku bikorwa boshobora kurangura mambe ibikorwa nyene bokundisha abana Bibiliya ivyo abana bokora kugira ngo bakunde Bibiliya kugumburizo bigaruka ko mu bindi biganiro bizoshobora kuzokurikira. Mugabo umwana ahabaye ari kwishure aguma ari wa mutumwa wa Yezu Kristo akamenyesha Yezu Kristo mu mvugo mu nyifato eka mbere novuga twatumenyezo tw'urukundo akora abari korashinga nta Yezu Kristo ariko amenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ego umunywanyi ku murongo mwiriwe neza. Yari Joe Brine ngarutse. Ego ni muheze ikibazo canyu nicari caheze. Yari sebwahere nagere mbaze. Ego. None mu gihe umwana amaze kurenza nk'imyaka 15 yari mu bwo butumwa. Ego. Atahagarika ikindi gisata bacamurungika kugira ngo abandanye ubutumwa. Murakoze cyane umutumira cyabashikiriza inyishu mugume kwiragiro yanyu. Ego. Murakoze.
ego Eveline arakoze reka ngire ko y'umwana arengeje imyaka 15 yari mu mikangara ntacahagarika ubutumwa habanamba hariho urundi rwego aca yinjiramwo ruriho ko rurakomera ruriko rurakuzwa ruriko rurashigikirwa ni urwego bita urwaruka rw'isi yose baca binjira muri uwo mugwi bita urwaruka rw'isi yose bakabandanya baba mbere nk'indemesha zaba bana bari mu mikangara kandi nabo bakabanda bashigikira ukumenyesha inkuru nziza kuko baca binjira mu cyo nyene papa dutumirira cyo kumenyesha inkuru nziza bakabandanya baba urwaruka rutumiriwe gushika ku isi yose kugira ngo inkuru nziza ya Yezu Kristo imenyekane. Majambo make ni ivyo novuga kumbura umuntu ushaka kuvuga byinshi kuri ivyo. Ego kumbure tuzosura tubaterekaniza iganiro kivuga uwo mugwi ugwaruka ramenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo kugira ngo bashobore gutahura byinshi bijanye n'uwo mugwi. Hari wari yanditse ikibazo casa nico muheje kwishura abaza abari mu mikangara y'Imana imyaka baba bafise mugakumbure yabajije n'ikibanza iubire ngo izohimbarizwamwo. Ego mucamo mwibutsa ko mwari mwamaze kubivuga kuri biri mu nteguro ngira mwo mwibutsa kumbure ntiyari hafi ubwa mbere n'uwitwa Jire wo muri Paroisse anamwiranda yo kumusaga. Ego cyane arakoze kumbe ntiyari hafi twavuze yuko yubire ubwa mbere hoho izokugururirwa ngaha ibujumbura twisunze ko ariho imikangara y'Imana yatanguriye hazoba ari ku munsi mukuru wa Epifania mu mwaka w'2024 ariko yubire nyezina izohimbarizwa muri diocese nkuru ya Gitega hariya ku kibanza ca Bikira Maria ico bita Sanctuaire Mariale y'Igitega aho naho hazoba ari kwigenekerezo rya 4 umwaka w'2025 izoba yayuguruwe mu mwaka wa 2024 itariki 7 ukwezi kwa mbere 2024 ikibanza n'ivyo bibiri ikibanza cyo kugurura n'ikibanza cyo gusozera uwo munsi mukuru wa yubire. Ego murakoze cyane mutubwire rero bya bikorwa bitegekanijwe nyamukuru kumbure biriko birarangurwa n'ivyo babiri mu nteguro bigiye kurangurwa. Ego cyane ivyo bikorwa rero bigiye kurangurwa twabishize mu mirwi ishika 5 umugwi wa mbere hariho gutunganya inyigisho zerekeye ukumenyesha inkuru nziza hamwe n'izo kwinagura ku ndemesha z'Imana mu ntumbero yo kwitegurira iyo yubire. Igikorwa ca mbere nivyo muri ivyo bikorwa muri ico gikorwa nyene muri iyo ntumbero uko twagiye tubicagagura tukaba tuvuga n'igihe bizokorerwa canke abazobikora ni bande. Twaravuze ko hariho zo gutunganya inyigisho hagatunganywa imyiherero amapfungo hamwe n'ingendo nyeranda kugira ngo hakarihirizwe ubumenyi indemesha z'imikangara y'Imana. Izo nyigisho zotunganywa ku rwego rw'amadiocese zigashigikirwa n'ibiro ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa ku rwego rw'igihugu. Aha ico nza kugarukaho kumbure gusozerera ko nuko umuntu avuga ati mbega botangurira kuki botangurira hehe none diocese yose izorabwire ati ico mona kibangutse notangurira ko niki none abazobikora ivyo bikorwa bizoheza bikorwe ku rwego rero rw'ubutumwa ku rwego rwa diocese mu rwego rw'ubutumwa bwa diocese ibiro ndemesha butumwa ku rwego rw'igihugu bakaba ari bubaza baratekanya bati aya matariki twotunganiriza umyiherero canke hoba amapfungo canke hoba ingendo twogira ingendo kugira ngo zibe muri iyo ntumbero yo gukarihiriza ubwenge gukarihiriza no kunagura igico gibuco kwa c'ubucindemesha kugira ngo ubwo butumwa bwo kuremesha imikangara y'Imana babubangukire kandi bushobore gushika kuco twipfuza. Uwo mwaka rero wose zo turaraba ingene ico gikorwa cyoshobora kuranguka idiyoza yose ikaziritunganya kugira abe yuko ico gikorwa cyoshobora kuranguka. Murakoze reka tufure Atanazi mu buhinga bw'ivyuma atumirira amate imbere ko mudushikiriza ibikorwa bikurikira.
abo nabo n'imikangara y'Imana yo muri Paroisse Maramvya ni muri diocese nkuru ya Bujumbura nabo nyene barakenuye kuri ako karirimbo baduteguriye kameze neza cyane katubwirwa ubutumwa nyene bw'imikangara y'Imana aho bari biyumve kumwe n'abandi bose. Nkuko nabibabwiye turiko turashikirizwa ikiganiro na Patiri Juvenal Nzohabona yo munyamabanga y'igikorwa ca Papa c'imikangara y'Imana ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi. None murashobora rero kwakura canke mukandika ubutumwa kugira ngo mubaze canke muterere mwebwe mwese muriko muratwumviriza mushobora kwakura ku 22 28 ubusa 650 canke 72 42 mushobora kandi kwakura ku 68 38 ubusa 639 ndasubiramwo abakoresha amatelefone yo mu nzu canke mu biro mwakura ku 22 28 ubusa 650 abakoresha umuhora wa connect mwakura ku 72 47 abakoresha umuhora wa limiter mwakura ku 68 ubusa 639 ndabashikiriza nimero mushaka kwandika ku butumwa busanzwe canke mwandike kuri WhatsApp. Iyi nimero ndababwira niyo kwandika ku butumwa gusa mwandika ubutumwa busanzwe canke kuri WhatsApp ku 76 amajana 532 amajana 76. Mukurindira kumbure Patiri Juvenal n'ubu nyine abandanya dushikiriza ibikorwa bitekanijwe mu ntumbero yo kwitegurira no guhimbaza ino yubire. Ego gikorwa kandi kigiye kurangurwa hariho gutunganya ingisho z'abana zerekeye ukumenyesha inkuru nziza. Abana barakeneye nabo niko tubagirira inyigisho amapfungo ku migwi kugira ngo bashobore kumva ko bariko baritegurira uwo mwaka udasanzwe wa yubire. Muri iyo ntumbero tuzobanza gutegura n'agatabo ka Bibiliya y'abana abana tubamenyereze ugusoma ijambo ry'Imana na nabivuze. Ivyo navyo tukwibaza ko ibiro vy'ubutumwa ku rwego rw'igihugu ngo riko rabitunganya mu mezi 6 ari imbere tuzoba twamaze kuronka ugatabu ka Bibiliya y'abana kugira ngo abana bagashikirizwe bakagure bashobore kuza bari somera ijambo ry'Imana kuko ni Bibiliya nyene y'abana itunganijwe ku rwego rw'abana harimwo n'ibicapu baza bararaba ingene ku mbwuzure bwa kera ingene bijya baratubwira ingene byaba bitunganije ingene bimeze bakabishushanya kugira ngo hezo bifasha abana gufata mu mutwe iryo jambo ry'Imana. Hari kandi igikorwa cyo gukundisha imikangara y'Imana Bibiliya y'abana tuzosaba indemesha abavyeyi abasaseredoti bajejwe amaparuwase kugira ngo iyo mikangara babegere babakundisha ijambo ry'Imana bakore bakunda ijambo ry'Imana bakore basoma Bibiliya bakure novuga nti bumva ko bafise akanyota k'ijambo ry'Imana no kumenya ijambo ry'Imana. Harizobamwo kandi ukwigisha abana ibisabisho vya Eklezia Katolika cyane cyane ivyo dusanga mu gitabu c'abakristo kuko ubu abantu bariko baragenda bibagira ivyo bisabisho kandi kuva kera abantu bakuze bobo bayifata ku mutwe babizi. Tuzosaba rindemesha y'imikangara dusaba abavyeyi basubire badufashe gukundisha abo bana ivyo bisabisho bitezwa kuranga ubuzima bw'umukristo kuva mu ntango mbere no gushika umuntu ashengere aba ayitura Imana ikigo vyiwe mu gufungura mu kuja kuryama avyutse akamenya ko ategerezwa vyose kubiragiza Imana. Abana rero bakure baragize ubuzima bwabo ibikorwa vyabo Imana umuremyi wabo. Hariho kwigisha kandi abana gusenga bakoresheje ishapure y'abamisionari. Izo shapure kumbure abo batazizi zirahari ku maparuwase no ku biro vy'amadiocese ibiro vy'ubutumwa bwo kumenyesha nkuru nziza vy'ubutumwa by'ibikorwa vya papa. Hariho iyo amashapure ariho aragurishwa abantu rero barabatumiriwe no kuyagura kugira ngo bashobore kuza barasabira ubwo butumwa basabira abamisionari basabira abantu bitanga dusabira isi yose. None abo bana tugomba ko bakura
bamenyerejwe gusenga bakoresheje iyo shapure y'abamisiyonari. Ikindi gikorwa tubona kiri muri iyo ntumbero yo gufasha abana kwitegurira uwo munsi mukuru, gutegurira iyo sabukuru, hariho gutera intege abana bitunganirize udukorwa canke imigambi bijanye no kumenyesha inkuru nziza abandi bana. Umunyoni ku murongo, alo? Wiyaro. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Ndi Deo ngaha muri Paruwase Rushubi. Ego murashobora kubaza ikibazo cyanyu canke mugatanga intererano yanyu? Ego nagomba mazenya kuba umusaseredoti w'umukama. Ego. None iyo shapure y'abana ntimeze nka zijya zindi. Ego acabashikiriza nyisho mugome hafi y'iradiyo yanyu. Sawa sawa. Murakoze. Ego murakoze Deo ava muri Rushubi. Ishapure z'abana zimeze cyo kimwe n'andi mashapure tumenyereye, kiretse ko ari ishapure ifise amabara ashushanijwe mu ntete zigize iyo shapure, akaba asigura imigabane 5 y'isi. Ni naco gituma muri iyo shapure ya missionari tugenda turasabira umugabane umwe wose w'isi, kugira ngo tumenye ko inkuru nziza itegerezwa gushika, itegerezwa gushwara isi yose. Nanone murazi ko Yezu Kristo arungitse abatumwa biwe yagize ati nimugende mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose, mugarukire iyisi igarukira. Imeze ni shapure bavugira kumayandi mashapure, kiretse ayo mabara agize umubumbe w'isi yose. Ego ndabona umuntu yabajije wo muri Bukeye, ni ikibazo nibaza ko ubwa mbere atari yavyumvise ko mwaka ivuze ngo ni imyaka ingahe umuntu ashikanye abarengeranye kuja mu mikangara y'Imana. Mwari mwaka ivuze ariko musubiriramwe mu kanya gatonya kumbure mukakigira ko n'uyu Emmanuel wo muri Paroisse Emmanuel wo kugifugwe yabajije ati umwana tarashikana imyaka 18 ngo ntiyoshobora gutanga inkuru nziza, gugwaruka gwo no kurusabira ngo bakarukundisha ijambo ry'Imana. Eko murakoze Emmanuel nawe narakoze. Niwe yabaje bwa mbere ava baza iyo myaka. Twavuze yuko imyaka umwana ari mu mikangara y'Imana bafise ari kugera ku myaka 15. Arengeje iyo myaka 15 suvuga yuko abahevye ubutumwa. Twavuze yuko hari undi mugwi acayinjiramwo twita urwaruka rw'isi yose. Icyo cha Emmanuel nawe avuze ati imyaka 18. Umva twoni twavuze 18 twa tuva umwana amaze gusangira agacutango cy'ubwenge, akamenya ibijanye n'ukwemera, abatanguye ku mutumwa. 18 twoyirindira. Umva ko inyuma y'imyaka 18 hoho abari muri gwa gwego novuga ntirukomeye cyane ruri afise inguvu z'ugo gwaruka rw'isi yose, bategerezwa gukoresha novuga nti ubuto bwabo kugira ngo bumve ko bariko barajanwa na mutima w'Imana kuza kumenyesha inkuru nziza mbere bagarukire yisi garukira, niko no bivuga. Ego murakoze cyane. Mu bikorwa mwatubwiye ibikorwa bijanye no kumenyereza abana b'imikangara y'Imana umutima wo gufashanya, ibyo muri ko murateganya kugira ngo mushobore gushika kw'iryo hangiro n'ivyaha. Ego urakoze. Ibikorwa bitekanijwe turasaba kandi tuzosaba na cyane cyane iyo mikangara nyene, indemesha mikangara n'abavyeyi gufasha abana ko bogira akarima. Keshe twavuga akibare umwana agatera igitoki, ingundu y'igitoki ikaba iyo kugira ati igitoki jewe ndahigeneye ko ibizovamwo ari byo gufasha abandi bana bagowe tungana, abandi bana bafise ibibazo aho barima batarimo ibitoki kumire bakaba ibigazi nka mu ntara ya Imbo ibigazi akajya ati akatera ikigazi kaguma kirabatikiye ibizova ko nivyo kugira ngo mfashe uwundi mwana agowe, umwana tungana. Hariho kandi ikindi gikorwa gihambaye cyo guhimiriza abana ngo borore udutungwa duto
urukwavu, inkoko, imbeba, hama akagira ati ibi ngo binoroye ibizovamwo ngomba nzoze ndaronka ico nofashisha uwundi mwana tungana urunganwe rwanje agowe. Hariho kandi ikindi gikorwa guhimiriza abana bavuka mu miryango yifise ngo banse baze basaba abavyeyi canke two babahaye baze bariyima utuntu tumwe kugira ngo baziganirize abandi bana babayeho mu buzima bugoye. Nivyo bikorwa twibaza ko twosaba abana ntibivuna mugabo kandi no kubamenyereza kugira ngo baguke bagira umutima wagutse bagure uwo mutima w'urukundo kumenya kwitwarika abandi bana bagowe kandi birashoboka. Murakoze mu bikorwa by'utugenegene byofasha imikangara y'Imana kwitegurira yubire mutegekanya ivyaha. Gome muri ivyo bikorwa navyo nyene hariho ibikorwa bitari bike twatekanirije abo bana tuzosaba abo bana ko muri iyo ntumbero nyene kwitegurira yubire. Ubwa mbere hariho kumenyereza abana kuvuga ku mutwe ibitabo bigize Bibiliya. Hari umwana amaze kubigira twarigeze kuvyumva kubibona ahantu bariko barahiganwa umwana gasanga aranzi bijya bitabo vyose bigize Bibiliya. Abana rero bagahiganwa kubifata bakimenyereza bakamenya ibitabo bigize ubwuzure bwa kera, ibitabo bigize ubwuzure bushasha n'ingene bikurikirana. Erega niho naho yokura azogira umutima wo gushaka kumenya ivyanditswe mu gitabo kimwe cyose. Ikindi naco tuzosaba abana kubahimiriza ngo bimenyereze kuvuga amazina ajanye n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bisunze Bibiliya. Abana bashobora kugira makuru amazina bakivuga amazina, ayo mazina bakayivuga bakoresha amajambo basanga muri Bibiliya. Nivyo turiko turabategurira, nivyo zobasaba kugira ngo bagire utumuru turigenegene twobafasha kwitegurira iyo yubire y'imyaka 50 ubwo butumwa bumaze ngaha mu Burundi. Ego murakoze ndabona uwanditse aterera ni umufurero wo mu muryango w'abene Paulo yitwa Serubusi yagize ati ndabahaye mwiriwe nongera ndamutse umutumire ndamukengurukiye cyane kunyigisha ariko araduha igihugu ca papa kijanye n'imikangara y'Imana. Intererano yanje nuko abakristo bose botahura ubwo butumwa mu kurungika abana mu mikangara y'Imana kuko abana baca biga gusenga bakiri bato maze abo bana bakamenyesha Imana abandi bana bakiri bato. Nanone wabatijwe n'umutumwa maze baze bahimbaze yubire abakristo batahuye ico gikorwa. Iyo ni interano yiwe. Ndabona uwundi yanditse ubutumwa yagize atamahoro ngahi wanyu n'uwitwa Patrice ngo avuka muri Pawase Makebuko igisata mwenene ngo akabazo none kugwaruka rutitaho imikangara y'Imana mu ruhanura iki ngo ari itanzania muri kino gihe ariko ngo ari kumwe natwe. Ego mbanje gukengurukira Furera Sereusi kukunda twunganiye akavuga ko abantu Kristo bose cyane cyane abavyeyi bohimiriza abana kwinjira mu mikangara y'Imana. Nivyo ni nayo ntumbero yiyi yubire kugira ngo umuntu azogera ico gihe tubona ko gwaruka rwamaze kumvamwo umutima wuko kubwo butumwa bakora mugabo kumva usanga abana hari abana bagenda bakurikira abandi mugabo batazi intumbero yabwo. Ni vyiza yuko uko baba benshi ariko twobegera tukabafasha kugira ngo bategere ico gikorwa. Uwo ari muri Tanzania nivyo avuze neza numva ni uhamwe wabo ndatuwamiza akatsi mu jisho ry'ifuku yamibo ustosora mambe ifuku yamiza akatsi mu jisho. Bariho batabwitaba ninaco bituma mu byo twasavye umukangara wese w'Imana ari uko yogerageza akaza imyaka 5 igahera azanye uwundi mwana nkawe akamwinjiza muri uyu mugwi w'imikangara y'Imana.
ego murakoze cyane mu ntumbero yo gutsimbataza ubuzima rukristo mu bana b'imikangara y'Imana hamwe no gutegura yubire nyezina ibikorwa mutegekanya navyo nivyahe kumbure muducire ku mayange no guca ku mayange nyene ko n'umwanya tubona uri kuragenda hazoba ukwigisha abana ibisabisho vya Ecclesia Katolika na nabivuze nabigaruza no kubigarukako ariko kandi habe no gufasha abana bakunde gusenga bakoreje ya shapure y'imiyo missionari baca cyane muhira ubu nibo bazoza bakaremesha n'abandi bakaremesha n'abavyeyi bakava bayigisha ko bazoba bayimenye hariho kandi guhimiriza imikangara gusoma ubuzima bw'aberanda cyane cyane abapfuye bakira abana n'abapfiriye ku kivi cyo kumenyesha inkuru nziza abana babamenye hama babisunge babasabe kugira ngo babashigike babere mu ngoro muri ubwo butumwa nabo nyine barimwo bwo kumenyesha inkuru nziza ego murakoze cyane nkuko mwabivuze umwanya wagenewe ikiganiro usa n'uri kuratera uja ku musozo ariko mwi byose mudushikirije nk'integuro yino y'ubwire turabona yuko hari n'ibyo muzogaruka kudushikiriza kuko akanya kumureka tubane gato ariko abariko baratwumviriza ijambo usigarana n'irya abariko baratwumviriza ubwa mbere ijambo nyamukuru twosigarana ni jambo umwepiskopi aserukira inama y'abepiskopi Katolika y'u Burundi akaba ari nawe ari ku rwego rwo hejuru warongoye uyu mugwi wo kumenya ibikorwa vya papa kumenyesha inkuru nziza yashikirije akayishikiriza abana ibikangara y'Imana ariko kandi akarishikiriza abakristo bose kugira ngo abakristo bumve ico turiko turitegura muri imyaka 5 ariko kandi nuko twofasha abana n'umukristo akuza akaboneraho kumva ko uwabatijwe wese ari umutumwa wa Yezu Kristo n'umutumwa wa Yezu Kristo ahabaye ahagendera aharangurira ubutumwa je novuga nti akama no muvyahema agahema ukumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo niryo jambo nyamukuru mbona twosigarana kama tukumva yuko aba bana bacari bato umwe wese umukristo wese akunda Imana kandi akunda Ecclesia yumva muri Ecclesia agashigikira umwana wese muri intumbero y'ukwitegurira uwo munsi mukuru ni naho mbere n'abana batarinjira twibaza twizige yuko tuzoronka benshi bazokwinjira muri iyi myaka 5 idutegurira iyo yubire y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana bumaze butanguye ngahi wacu mu Burundi. Murakoze Patiri Juvenal Nzohabonayo mukaba umunyamabanga w'igikorwa ca Papa c'imikangara y'Imana ngaha mu Burundi mukarongora kandi ibikorwa vya Papa byo kumesha inkuru nziza Yezu Kristo muri diocese nkuru ya Gitega mukaba n'umugisha murezi mu seminari nkuru y'Ibujumbura ndabakengurukiye. Ndabakengurukiye nanje Yozefu ndakengurukiye n'uwadufashije mu buhinga bw'ivyuma akengurukira novuga n'abatwunganiye ababajije n'ibibazo umukama bandanya bahezagira bagira imigisha bagira aho babahwa nitugire Kristo naganze Kristo mu mitima yacu reka nanje nongere nkengurukira abo bose bari baduteza amatwi nkuko umutumire wacu yaje kubivugana Frère Atanazi reka dufasha mu buhinga bw'ivyuma ndamukengurukiye kumwe n'aba Evrine Deo batwakuye muri kino kiganiro hariho nabandi batwandikiye ubutumwa batari bake turabakengurukiye kumbura hari ubutumwa nabonye bwari bwamaze gushika mugabo umwanya tubanye muto ntidushoboye kubusoma muraheza mu twihanganire ariko mu biganiro bikurikira tuzoheza tubugarukeko reka kandi ndabibutse yuko tuzosubira mu kiganiro kuwa gatandatu uza jewe Joseph Nizigimana ndemeshe kino kiganiro ndabikebanuye naho butaha mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi naho butaha kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa bya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi naho butaha